turashika. Haleluya. Tudaho Imana iradukunda mwiza igihe cyose uvuze ndaruhuka wambere umwizigirwa vuga Yesu vuga Yesu abibutanyerera. Haleluya. Uhoraho abahe umugisha, uhoraho abagirire neza, uhoraho abarabe neza, abahe kumva icyo Imana ivuga. Ijambo ni rya rindi nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ni rya rindi nyene tugomba dusangire, ariko ngomba kuvuga yuko ubuzima ari intambara. Ubuzima ni intambara nyene, n'urugendo ariko kandi rurimwo intambara idasanzwe. Ngira mbanze mvuge kuri Timoteyo, bambe kuri Pawulo cyane cyane. Iki cete yandikiye Timoteyo kigira kabiri, nagomba mbanze ndabibutse canke ndababwira abatari babizi yuko ari cyo cete cya nyuma yanditse ari mwibohero i Roma. Yari mwirohero i Roma, nico cete cya nyuma yanditse. Nubwo usomye uri kurakurikiranya usanga Tito umengo nico cete cya nyuma, ariko icya nyuma ni iki cete kigira kabiri. Usomye n'ivyo avugamwo uravyumva neza. Abategetsi b'i Roma bari bamaze kumucira urubanza, kandi bagenzi biwe bose bari bamutaye. Yarasigaye ari ntabwa, kuko bose barigiriye baramuta, kandi yizera ko aribo bazomuba hafi, mbere bakamwitsa mu rubanza rwiwe, bakamwunganira mu rubanza rwiwe. Ariko bose ico gihe baciye bamuta. Nico gituma usomye muri iki gice cya 4 nyene kuri uyu murongo wa 16 aravuga ngo mwiburana ryanje rya mbere nta wanyikije, mu yandi majambo nta wanyunganiye, ariko bose barantaye, icoma ntibabiharugweko. 17 ariko umwami wacu niwe yampagarikiye arandemesha kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe nanje butagabanije, abanyamahanga bose babwumve. Nuko mva mu menyo y'intambwe. Pawulo yahagarikiwe na Yesu Kristo, yahagarikiwe n'Imana mwiburana ryiwe, ahandi habagenzi bose bari bamutaye. Icoma uhora hakama mu ruhande rwawe aguhagarikira. Nanje ndifuza ko uhoraho yama mu ruhande rwanje ahamagarikira, kubera abantu barahinduka, abantu baratinya iyo babonye ugeze mwirinde, iyo babonye ugeze mwibohero. N'uwarazi ivyawe arahunga akagenda. Pawulo nivyo vyamubaye ko muri kino gihe, bose abakunzi biwe bose baramuta, ariko umwami Imana aramuhagarikira, aramuvugira, amuba hafi, aramugwanira. Nawe akube hafi mu izina rya Yesu. Yamara rero Pawulo ahari mwibohero ntiyarafise ivyizigiro byo kuzovayo. Yarazi bizi neza yuko bazomwica, bari baranabimubwiye, kandi n'Imana yarabimuhishurira yuko azokwicwa. Nta vyizigiro yarafise byo kuva mwibohero nkuko yari yaragiye apfunga ubwa mbere hanyuma bakamurekura, ariko muri iki gihe nta vyizigiro yarafise. Hano kugira ngo mutahure impamvu yavuze n'aya majambo. Usomye ku murongo wa 6 rero muri iki cete nyene yanditse kigira kabiri, muri iki gice cya 4 ku murongo wa 6 haravuga ngo kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje canke igihe cyo gutaha kwanje kirashitse. Yabivuga bizi yuko agomba gupfa. Nyamwandikira Timoteyo amusezera bizi neza yuko agomba gupfa. Arongera ko aramubwira ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, none ndabikiwe impera.
no kwizera narakuzigamye ariko ndabikiwe impera. Umurongo w'umunani niko havuga, aravuga ngo ibisigaye mbikiwe igitsibo cy'ukugororoka, icyo umwami wacu umucamanza agororoka azompa kuri wa munsi, kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Haleluya. Ndabibutse yuko Pawulo atapfunzwe n'ivyaha yakoze. Pawulo yarapfunzwe azira ubutumwa bwiza, azira igikorwa yahamagariwe. Nawe urashobora guhura n'ingorane, ugafungwa, ugamererwa nabi, uri kurazira igikorwa kubera uri kurakora mukuri mu rutonde rwiza igikorwa wahamagariwe. Mugabo vyoba vyiza ahuko upfunga uzira amakosa wakoze, ahuko ucugwa bupfuni na buhoro uri kuzira ivyaha wakoze, wofumererwa nabi uzira ukuri. Muri ico gihe niho Imana ikizi ikaba mu ruhande rwawe ikaguhagarikira. Naho byose abakupfa ugapfupfiriye muri yo, ugapfa uzize ukuri, niho izina ryawe ridafutwa, niho izina ryawe rivugwa, nizozimangana iyo upfuye uzira ukuri. Pawulo n'uyu munsi turacyamuvuga, ivyete yanditse biracyafise ubushobozi kubera ntiyarangije nabi, yarangije neza. Abarangije neza nagira ndababwire ngo amazina ntafutangana, ariko aribukwa ibihe byose. Yapfuye ari umugororotsi Pawulo, yapfuye ahagaze mu kuri, yarazigamye kwizera. Nico gituma izina ryiwe ritafutanganye. N'uyu munsi ariko aratwigisha biciye mu ijambo ry'Imana yasize. Uko igihe cyagenda cegereza cyo gupfa kwa Pawulo, yarandikiye Timoteyo. Timoteyo rero yamwandikiye ibintu bibiri nyamukuru. Aramubwiye ubwa mbere yamwandikiye amuhimiriza, ubwa nyuma amuhimiriza kubijanye no gukorera Imana, ubwa nyuma uko akwiye kubigenza, inyifato uko azobikora ubwa nyuma. Hanyuma ikigira kabiri yari karamusaba ivyihutirwa akwiye kumufasha, akwiye kumukorera. Kubera ishengero ryo muri Efeso muri ico gihe ryari rikizigirijwe n'abigishwa b'ibinyoma, Pawulo yahimirije Timoteyo yuko akwiye gushishikara yigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri, abandanya yigisha, hanyuma yongere yirinde impari, gutakaza umwanya mu mpari zitagira akamaro. Ivyo nivyo bintu nyamukuru yasize amwandikiye, yasize amuhimirije. Ivyo ubisomye muri kicete mu gice cya mbere ku murongo wa 6 gushika ku 8 urabisangaho, mu gice cya kabiri, muri iki gice cya 4 hose birahari ivyo yari karamuhimiriza akwiye gusigara arakora kugira ngo azovyifatemwo neza. Yashaka kandi ko Timoteyo aza ahari i Roma kugira ngo bagumane, amuremeshe na gatoya. Turabisoma ku murongo w'9, yamubwiye ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Yaramukeneye nka mwene data kugira ngo amuremeshe. Nkuko na twese iyo turi mu bibazo, umuntu ari mu ngorane akenera mwene se kugira ngo aze amuremeshe. Yarafise irungu ridasanzwe kubera abagenzi bari bamutaye, irungu ryari rimwishe. Ikindi naco yarafise imbeho nyinshi, ikoti yiwe ntiyari yayitwaje. Mu vyo yaramusaba kugira ngo niyaza azoza amuzaniye n'iryo koti, amuzanire n'ibitabo vyiwe. Bari bamutwaye igikubikubi atavyo atwaye. Yaramukeneye rero, mu vyo yamusavye ivyo vyarimwo. Pawulo yumva irungu rimwishe cyane gose. Imana ikurinde irungu mu izina rya Yesu. Bene so baze baraguseruka ko mu gihe ufise ingorane mu izina rya Yesu. Haleluya. Pawulo yarumva kandi agahinda mu mutima kukuntu umugenzi wiwe yamubereye umwizigirwa kuva mu rugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa yari yitwa Dema. Yarafise agahinda kenshi kubona uwo Dema yaramutaye. Burya ntuzi utangare kweri, umugenzi arashobora kukurambirwa na cyane cyane ugize ingorane. Uyu Dema bari baragendanye mu rugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa, ubisomye urabibona. Hanyuma mugabe iki gihe cy'Iroma arabona ati birakaze birashushe. Uyu Dema aramuta arigira
niyongera kandi no mu rugendo rwa mbere naho nyene yarahuye n'ibibazo, naho nyene yarapfunzwe, ariko ho Dema yabaye hafi, ariko mwiri pfungwa ry'Iroma yaramutaye aragenda. Burya ntuzu ukanguke ivyashikiye Pawulo nawe vyo gushikira ugasanga abagenzi baragutaye kandi barabizigirwa kuri wewe. Ariko ico ndakwifuriza nibikakubeko mu izina rya Yesu Kristo, nibikakubeko biragahera, ko abagenzi baguta biragahera. Abakristo bamwe baramugendeye, ariko nabo nyene baca baragenda. Mu minsi ya mbere agipfungwa baramugenda, ariko nabo nyene baca baragenda. Abandi baca baragenda gukorera ibikorwa vy'Imana kure atari hafi yiwe. Usomye neza ijambo ry'Imana baravuga yuko Luka wenyene ari we yashoboye kumuguma impande akanya katari gato. Hanyuma Timoteyo rero na Mariko arabatumako, usomye mu ijambo ry'Imana ku murongo w'9 n'uwa 11, arabatumako yifuza cyane ko baza kugira ngo bagumane bamutere intege muri iyi minsi ya nyuma. Aya majambo rero twasomye yavuze muri iyi minsi yo gusozera urugendo rwiwe, avuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Aya majambo aragaragaramwo ko yari afise ivyizigiro n'umunezero yuko imbere ari heza. Nubwo yabona ko agomba gupfa, yarengera urupfu agomba gupfa, imbere akabona imembo azohembwa, kubera mu mutima iwe nta cyamwagiriza. Yarazi neza ko yakoreye Imana mu mwemu no mukuri, hanyuma akarengana ivy'urupfu, akabona yuko agiye kurangiza neza, akabona ingera azogeregwa, akabona imemba azogeregwa, kuko yitanze bishoboka mu muhamagaro wiwe. Nico gituma yaranezerewe, yarafise umunezero. Icoma tukarangiza dufise umunezero. Hari abantu barangiza urugendo rwabo banezerewe. Ndashima Imana n'uyu twaje kwibuka mwirangiza giwe niyakomye induru, avuga ngo ndagowe. Oya, ngo yadugije amaboko sinari hafi, ariko abari bamwegereye barambwiye. Yadugije ibiganza aravuga ngo umuryango wanje ndawushize mu maboko yawe. Ararangiza urugendo, ariko ararangamiza mu ijuru. Nawe ntiyakomye induru, buryo uyu muntu akoma induru ababona habi agiye kuja. Ariko rero Pawulo yarabona ko imbere ari heza, yarengana ivy'urupfu agiye gupfa, akabona ko agiye kubana n'umwami, akabona ko agiye kubana na data, akabona ingera zogeregwa bivanye n'uburuhe yagize n'ubutame yagize mu bikorwa yari karakorera Imana. Haleluya, haleluya. Mbega wewe woba hari igihe urengana kuzopfa ukiyumvira uko bizogenda inyuma y'urupfu? Witeze iki inyuma y'urupfu? Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, kuko abo bazoruhuka uburuhe bagize, bazoruhuka ubutame bwabo. Abo bazohembwa bahembewe ibikorwa bakoze baruhiyemwo. None wewe inyuma y'urupfu wamuvyiyumvirako, ukiyumvira ngo mbega bizogenda gute ninapfa, inyuma y'urupfu nzojahe? Wamuvyiyumvirako? Burya umunyabwenge niko Bibiri yivuga, n'umuntu yiyumvira ku iherezo ryiwe, akiyumvira ku izi ntambara. Ubuzima n'intambara, ariko ugwana intambara z'ubu buzima wiyumvira ku iherezo ryawe. Wiyumvira ati mbega nopfa nojahe, kuko ni habiri gusa. Hariho mu mubiri udashira no mwijuru, naho habiri, na hagati habaho naho tuzoja. Hariho mu muriro udashira, hamwe tuzokwama, hamwe abazojayo bazokwamana imibabaro y'ibihe vyose, no mwijuru aho tuzokwamana umunezero w'ibihe bidashira. Haleluya, aho tuzobana n'umwami wacu. Uzuriyumvira rero ngo mbega nopfa noja hehe, vyogenda gute? Hanyuma ivyo aho uzoja rero biteguga ukiri muzima. Nitujaho ngo tugwana intambara z'ubuzima, ngo dutwagwa n'imyitwarariko y'ivy'ubu bugingo, turondere ivy'inda zacu, ivy'abacu. Hari n'igihe turondera ivyo gusigira abana bacu, ngo wibagire gutegura iherezo ryawe. Oya, nugwaniza intambara z'ubuzima, ariko kandi wiyumvira mbega nopfa noja hehe.
ko ndiko ndagwana intambara. Hariho n'abagwaniza intambara z'ubuzima bagashira imiryango ivyo bariye mu biturire. Hariho n'abagwana intambara z'ubuzima ugasanga bashira imiryango ivyo bivye. Oya, gwana intambara ariko wiyumvira ku iherezo ryawe. Gwana intambara wiyumvira ngo mbega nopfa noja hehe, amaherezo yoba yahe. Inyuma y'urupfu naho nyene hariho n'impembo yo guhemberwa ibikorwa vyiza umuntu yakoze. Abaririmbyi nibo bavuze ngo ibikorwa bizoduherekeza, nivyo bizoduherekeza ibikorwa vyiza twakoze. Avuze ngo nagwanye intambara nziza, avuze ngo nivyo muri rusangi ubuzima n'intambara, ariko Pawulo avuze ngo nagwanye intambara nziza, nukuvuga ngo yabaye mu buzima bw'intambara ariko yagwanira ineza. Abafaransa nibo bavuze ngo pour une bonne cause. Yagwana pour une bonne cause, yagwanira ikintu ciza, yagwanira ineza ya benshi, yagwanira ko benshi bamererwa neza, ko benshi bakira, ko benshi babohoka. None we uri uraniganira iki? Unikuraniganira ineza ya benshi, uri kuranigana ngo benshi bamererwe neza. Aha rero nk'abarongozi turahafatigwa, kuko mu vyo tunigana vyose tuba dukwiye kuniganira yuko abo turongoye bamererwa neza, yuko abo turongoye ivyabo bigenda neza. Aho niho tuzoba turiko turagwana pour une bonne cause. Atari ivyo tuniganira ivyacu, yamyitwariko ivy'ubugingo dusange twashizemwo n'amakosa. Ariko tunigana ngo benshi bamererwe neza, bizotubera vyiza cyane, tuzosanga turangije amahoro. Niyagwanira icubahiro ciwe, niyagwanira itunga ngo atunge, niyagwanira ikibanza arimwo ngo ntihagire ukimukuramwo. Ivyo sivyo yagwanira, nkuko umuntu yosanga ariko arabigwanira uno munsi. Oya, Pawulo sivyo yagwanira, ariko yagwana ngo benshi bamenye Imana, benshi bamenye ukuri, benshi nabo baze bagira iherezo ryiza, ntibazosozerere mu mubiri. Kandi umuntu akundana asengera abandi ngo baze barangize neza. Umuntu akundana yereka abandi inzira nziza yo gucamwo kugira ngo abantu baze barangize neza, bazoje mwijuru. Abarongoye ababakunda canke abandi abagukikuje ubakunda. Kandi nico gikwiye kuturaza ishinga mu ntambara zose dukwiye kugwana. Tugwane kugira ngo abenshi nimba waramenye ukuri nabo bamenye uko kuri, bamenye inzira ibajana kwa data. Nayo nta yindi Yesu yasize abivuze, arivugira ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzoshika kwa data ntamujanye. Yesu yasize abitubwiye, ntiyadusize mu gipfungu, ariko yaratubwiye inzira ijayo. N'abigishwa bariko barazazanirwa bibaza ngo mbega ugiye he? Inzira none ija kwa data niyihe? Arababwira ati ni jewe nyene nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe azoshika kwa papa ntamujanye. Ivyo nivyo yasize atubwiye Kristo, kandi niwe nzira vy'ukuri. Rero kiba arico tuniganira, yuko abenshi badukikuje bataramenya iyo nzira, nabo bayimenya kugira ngo baze bagire iherezo ryiza. Muri iki gikorwa civuga butumwa, imbere yuko aja gufungirwa i Roma, Pawulo hariho izindi ntambara nyinshi cyane yaciyemwo, nyinshi kandi ziteye ubwoba. Yaravyivugiye wenyene usomye mu cete kigira kabiri yandikiye Abikorinto mu gice ca 11. Huzuye ivyo yari karababwira ko yaciyemwo. Arababwira ko yaciye mu buruhe, mu mbeho, arakubitwa birenze urugero, arakubitwa ariko kandi atazira icyaha. Ivyo mu vyumve, azira cya gikorwa c'Imana. Arababwira ukuntu Abayuda ibihe bitanu vyose bamukubise ibimoko, yakubiswe ibimoko 39. Ibihe vyinshi yakubiswe ibimoko 39. Bamuhora iki? Ijambo ry'Imana. Arababwira ukuntu ibihe bitatu vyose yakubiswe inkoni nyinshi zisanzwe. Arababwira ukuntu yatewe amabuye. Arababwira ukuntu yaraye mu bwato bwamumenekanye, aburaramwo, arara mu kiyaga, arara mu mazi. Arababwira ukuntu urugendo rwiwe yagiye araca mu nzuzi, ukuntu ubwoko bw'iwabo bwamwanse, abanyamahanga baramwanka, ibibazo biba vyinshi, aca mu bugaragwa,
acarasonza aranyotegwa byinshi cyane arabivuga, yarashonje rwose aranyotegwa, kandi atari ukubera anabishaka, nubwo hari igihe yabikora bibona, ariko ibyo byose ntibyamubaye ko aragira imbeho, ararara, aragenda gusa, arambara ubusa, ibyo byose yaravyivugiye wenyene ubwiwe. Kandi ibyo byose kwari ukugira ngo ashitse igikorwa Imana yari yamutumye gukora. Rero kugira ngo ushobore kunesha, nagira ndakubwire ngo hariho ikiguzi uriha. Hari umukozi w'Imana yatubwiye ngo kugira ushobore kunesha urambara ibigwanisho. Nivyo, hari ibigwanishwa twahawe, Pawulo nyene niwe yabitanze dutegerezwa kwambara kugira ngo tugwane tunesha. Ariko hariho n'ikiguzi uriha. Nashaka kuvuga ibi biguzi bibiri bisa nuko ari kimwe, bishaka kuvuga bimwe. Pawulo yarishe. Icambere, Pawulo yararishe ikiguzi cyo kwigumya. Kwigumya mbega bisigura iki? Kwigumya n'ubushobozi bwo gukontorora ibyifuzo n'ibigumbagumba. Ni kapasite yo gukontorora desire canke ama emotion yawe. Kumumva ururimi rw'igifaransa ukabikontorora, ukabizimya, ukabihagarika, ukabishira ku rutonde. Rero Pawulo yari umuntu yigumya kugira ngo ashobore kunesha, yari afise maîtrise de soi, niko bivuga mu rurimi rw'ikinofunofu. Kwirinda biri muri vya vyamwa vyamwemu yera. Yari afise kwirinda muriwe, kwigumya muriwe, n'ivyo yabona afitiye uburenganzira, n'ibyaza muriwe yobona umengo ni vyiza, yarabizimya akabihagarika, kukabona ataco bifasha mu kwagura ubwami bw'Imana, mu gutuma benshi bamenya Kristo. Yararisha ikiguzi cyo kwigumya, kabitsindagira, byiyumviro bimujemwo, ibigumbagumba bivyutse, akabitsindagira mu ntumbero yo kugira ngo abandanye ashikane benshi kuri Kristo. Iki cyamwa cyo kwirinda canke cyo kwigumya burya kigenda kirakura uko twegera Imana. Uko uzogenda uregera Imana uzoshobozwa kwirinda, kandi abantu birinda hari ibyaha batagwamwo. Abantu birinda iki cyamwa cyamwemu yera, hariho ibibazo batagwamwo, hariho ibyaha batagwamwo. Kubw'ivyo rero Pawulo atubera akarorero. Iki kiguzi yatanze cyo kwigumya, nawe uzogirihe kugira ngo ushobore kugwana unesha. Kindi kigira kabiri, Pawulo yari umuntu yihindero wenyene ubwiwe, autodiscipline. Yari umuntu yihindero wenyene ubwiwe, mubiri wiwe akawuhindero, vyiyumviro vyiwe akabihindero, ibishika vyiwe akabihindero, akabishira ku rutonde. Mu bisanzwe bishaka kuvuga cyo kimwe, ariko Pawulo naho nyene ni ubushobozi bwo gukontorora ivyiyumviro, ivyifuzo na vya bigumba n'ibikogwa. Aha muri autodiscipline harimwo ubushobozi bwo gukontorora ibikorwa ukora. Nupfa icyo ukoze, nupfa icyo ukoze kugira ngo kumbura unezereze abantu, nupfa icyo ukoze kugira ngo abantu bakurabe, nupfa icyo ukoze. N'ubushobozi rero Pawulo rero ubu bushobozi bwo kwihindera wenyene ubwiwe bwari bumurimwo. Nico cyatumye anesha. Imana idufashe natwe tuba abantu bigumya. Erega ubaye umuntu atigumya uzosanga waguye mu mitego, uzosanga wakoze ibyaha. Abigeme batigumya usanga basambanye, batirinda, kandi nta wundi azokurinda mwigeme musore, n'uwundi wese ari hano n'abamama n'abapapa twese hamwe, nta wundi muntu azoturinda, ni twebwe twirinda. Tukigumya, tukaha discipline imibiri yacu, tukaha discipline umuntu yahaye discipline umubiri wiwe. Nukuvuga ngo ivyifuzo by'umubiri nibimugira kububasha na gatoya, nibimugira kumubasha. Kandi mu byo nigiye ko nyenicubahiro Petero nkuru nziza, mu bintu byinshi namwigiye ko iki kintu cyo kwigumya cyarimwo. Kwigumya yari umuntu yigumya, akigumya nyene ugasanga ntapfa nyene kureka ibije vyose, ibimucemwo vyose. Yarabanza agasenga,
akabanza agasenga Imana kugira yumve mbega ibi vyiyumviro nivyo, mbere no bamuhanuye yarabanza agasenga akumva ati ibi bintu nivyo birakwiye kuja mu ngiro, ugasanga vyagiye mu ngiro. Rero ntiyapfa ivyo akoze mu vyo namwigiye ko ibi birimwo. Umuntu azi kwihindero nababwiye ko ivyifuzo vy'umubiri bitamugira kububasha, kandi amenya icyo akwiye gukora mu gihe gikwiriye. Bene uyu muntu aramenya gutandukanya ikibi n'iciza. Nakora ikibi mu gishingo cyaho yari gukora iciza, aramenya kubitandukanya kandi akamenya ico ciza igihe cyo kugikora nahabereye kugikoregwa n'ukwiye kugikoregwa. Bene aba bantu bihindero ubwabo canke bigumya nuko baba bameze. Pawulo ubuzima bwiwe yabugereranyije n'intambara, ahandi abugereranya n'ihiganwa ry'abanonotsi, ahandi abugereranya na bamwe bagwana bakubitana ibipfunsi. Usomye mu cete cya mbere yandikiye Abikorinto igice c'9 umurongo wa 24 niho abivuga neza. Aravuga ngo nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uwuhegwa akaba umwe. Aca aratanga impanuro aravuga ngo namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera, natwe dusiganwe. Ubuzima n'ugusiganwa, ariko pour une bonne cause. Ubuzima n'ugusiganwa ariko ufise intumbero nziza, uri kugwanira iciza. Arahanura ngo namwe bariko mwiruka, abasiganwa barondera umudari, babanonotsi, abatlete bariruka bagakora ibishoboka ariko barondera umudari. Aravuga ngo namwe rero bariko mwiruka, none ko hari abarondera umudari ushobora gutakara, ushobora kuza kwingese, ababiruka bakitanga barondera ivyo bishobora kononekara. Ngo namwe bariko mwiruka kugira muzohabwa impera. Umurongo wa 25 aravuga ngo kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri vyose, aragira entraînement. Nta muntu yoja muri atletisme atagize entraînement. Kwiruka atanguye kwiruka imbwa ziramufata, agiye gusimba ntashobora gukiriza ukuguru ngo bikunde, baragira entraînement, imyimenyerezo. Abo bagenza bacyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza gutyo kugira ngo duhabwe igitsibo kitazoshira. Haleluya! Twebwe dukwiye kwiruka, dukwiye kugira umwete, dukwiye kwimenyereza kubaha Imana gusumbaba. Erega ngo kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike, ariko kwimenyereza kubaha Imana kutuma tuzonesha tukarangiza neza. Haleluya! Kandi bizotuma turonka igitsibo cibihe bidashira. Haleluya! 26 arababwira ngo aba bantu b'Ikorinto, natwe uyu mugoroba nitwari karabwira nuko nanje ndiruka. Nawe yaciye avuga nanje rero ndi nk'aba banonotsi, ndiruka ariko si nk'utazi yaja, ndiruka ariko ndabona iyo ndiko ndaja, ndafise intumbero. Arongera aravuga ngo ndakubitana ibipfunsi ariko si nk'uwuhusha. Yakora icyazi, yarabona iyo ari karaja. Iyo dukora ibikogwa dukore nk'abantu bafise intumbero. Tumbega abo bantu rongoye uri kubajanahe? Mbega iki gikogwa uri kurakora wifuza ko zizoshika hehe? Kizogushitsa kuki? Abo rongoye uzobashikana kuki? Iyo tutihaye intumbero turahushagirika. We yariruka akavuga ngo ndazi iyo ndiko ndaja, sinyiruka nk'umuntu erega umuntu yiruka atagiriye ari karaja nk'abatlete, ariko ariruka atantumbero afise yo kuronka umudari. Ageze mu nzira baramuhamagara ngo Karori, urumva gacaja kwitaba ngo sabwe, urumva uwo mwanya yitaba bagenzi we baramusize. Ariko umuntu azi ko afise intumbero ntiyumviriza abamuhamagara, ntiyumviriza bariko baravuga ibi na biriya, ariruka. Naho ikirato cyo murya ariruka, naho cyo toboka abandanya yiruka, kubera imbere we babona igitsibo bazomuha. Aha mu Baroma aba banonotsi nibabaha imidari ngo babambika ibitsibo. Ibitsibo nico gituma Pawulo yakoresheje igitsibo mu rurimi bo batahura. Twebwe twokoresha imidari kubera twama tubona babaha imidari y'inzahabu, imidari y'umujumu, imidari ntumbazi
nama mbona ariyo babaha, ariko yakoresheje igitsibo kubera mu Baroma nivyo bakoresha. Umurongo wa 17 nariko ndavuga ngo reka ndagasubiremo. Intambara zose tugwana z'ubuzima, nababwiye ko ubuzima ari intambara. Ugwana ufise intumbero, ugwana ubona iyo uri kuraja. Nupfe kugwana gutyo gusa, upfe kugwana oyaye, irukanga, kora ivyo ukora ufise intumbero. Nimba turabarongozi tugwana intambara, mugabo dufise ahantu turiko turajana abo turongoye dushaka gushika, hamwe nico dukwegera hirya no hino tutacitaba kubera tubona iyo turiko turaja tudashaka gusamara na gatoya. Tubandanye dufata intumbero. 27 arababwira ngo kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Umubiri wiwe yarawushira kuri discipline nkuko nabibabwiye, akawuhindura umuja awutegetse ati iyi ndwi yose wa mubiri wanje sinzoguha ivyo kurya. Umubiri warumvira akisonzesha, umubiri n'umugore akawutegeka, umubiri uratinda uramenyera. Natwe rero tumenye iyo turiko turaja, ariko kandi twihe indero nziza. Muntu uri hano rero ni wihe intumbero y'ubuzima, ni ntambara ariko wihe intumbero y'ubuzima. Abakora akazi ka leta cyangwa ibindi bikorwa byose ukore kugira ngo ntukore kugira uzohembwe gusa, ariko wihe intumbero yaho ushaka gushika, y'ibyo ushaka gushikako, aho ushaka gushika. Kandi ikindi naco dukwiye kwibuka nuko urabakozi ba leta, urabakora ivyabo, urabakora ivyo ari byo byose. Nagira ndababwire ko twese turabakozi b'Imana muri bijya bibanza duhagazemwo. Nagira ndakubwire ngo nimba uri umukozi wa leta, nimba ukora iki canke kiriya, ni wowe umwizigirwa muri ivyo bikorwa uri kurakora. Nagira ndakubwire ngo na wewe ukaba umwizigirwa muri cyagiye cyo gusozera, uzovuga ngo nagwanye intambara nziza, kuko aho hantu uzoba uhagaze wahagaze uri kuragwanira ineza y'abandi, neza yawe, neza y'umuryango, neza y'abandi, kugira ngo bamererwe neza. Nawe gushika uzovuga ngo nagwanye intambara nziza. Rero twese turabakozi b'Imana, tugwaniza intambara aho duherereye mu byo dukora, tuzigwane twubaha Imana, niho tuzohembwa. N'abarongozi basanzwe baturongoye baduhaye imirimo dukora canke ivyo bikorwa nyene uri kurakora, Imana izobiguhembera udandaze wunguka, ariko kandi n'Imana yo mwijuru izoguhemba. Noneho wubasha Imana, wakoze mu bwizigi gukubaha Imana, nagira ndakubwire ngo niherezo rizoba ryiza. Hanyuma hamwe uzovuga ngo nagwanye intambara nziza. Haleluya, haleluya. Nta kintu kiryoshe nko gusozera neza igikorwa wahawe n'Imana canke wahawe n'umuntu akurongoye. Erega byose bigaruka hahandi ni ku Mana, kubera nta n'umuntu ashobora kukwibuka ngo aguha akazi Imana itakwibutse, nibikunda. Rero igikorwa wahawe n'Imana biraryoshe cyane ugisozereye neza, biraryoshe n'ugusubiriye aranezerwa, araronka icavuga, araronka ahera. Si ivyo gusa, abantu bazoguma bibuka wa muntu yaraturongoye, wa muntu yari imbere yacu, vyagenze neza. Biraryoshe gusozera neza, ariko usozereye nabi namwe muravyumva n'ibitetegwe gusa. Imana idufashe. Umwanditsi w'igitabo cy'umusiguzi Salomo niwe yanditse mu gice c'indwi umurongo w'8 aravuga ngo iherezo ry'ikintu riraruta itanguriro ryacu. Iherezo ry'ikintu riraruta itanguriro ryacu. Kuba waratanguye ni kimwe, ariko twebwe tureretse isozera. Umuntu wese akurabira ku iherezo. Abantu barashobora gutangura neza ariko bagasozera nabi. Rero kuba waratanguye ni kimwe, nigana kugira uzosozere neza. Kuba waratanguye kuririmba, nigana uzobirangize neza. Kuba waratanguye gusenga, nigana uzobisozere neza. Kuba waratanguye uri umushikiranganji, uri mustanteri, uri buramatari, uri kinakiriya, kuba waratanguye ni kimwe. Tunigane umuntu wese mu kibanza ciwe, agwana intambara nziza, azosozera amahoro. Hamwe azohava avuga ati niwigira amahoro. Ndibuka umudamu umwe
nabonye yasozereye ahantu yakorera, hanyuma asozereye bamuhaye ibikorwa ahandi hantu, abo yahora arongoye baramuterura baramukorera mu kirere, baramuzungurusha, bamushimira ukuntu yabarongoye neza. Ico gicapo cyaranezereye cyane ku buryo kitava muri jewe. Yahatanguye bigoye, yahagiye bigoye bitameze neza, ariko aragwana intambara muri ako kazi, aza gusozera ibintu byaragiye ku rutonde n'abakozi bari ku rutonde, ku buryo yasozereye bamuterura. Ibaza burongoye baguterura bakuzungurukana ikibuga cyose uri mu kirere, mbega ivyo ninde bitonezera? Aho rero abakozi barinze banezerwa, Imana yo iba yanezerewe cyane kandi ntireka kukugirira neza. Nimuze twese duharanire kuzorangiza neza, naho bisaba ikiguzi. Muze mwese duharanire kuzosozera neza. Mu yandi majambo, tugwane pour une bonne cause, tugwanire ineza, tugwanire iciza. Haleluya! Niho tuzohabwa iki gitsibo. Pawulo yari karavuga igitsibo kidashira, niho tuzogihabwa nitwigumya tukagwana intambara nziza. Niwigumya imbere y'ibiturire uzoronka kino gitsibo. Burya kwigumya imbere y'igiturire ntimwave mwibaza ngo biroroshe. Bayakugerageresheje atari twatundi azana mu maboko. Rega hariho abatanga igiturire cyo mu mufuko. Igunira sinavuze umufuko ingodo, oya cyo mu mugunira canke mu gakarato canke urushakoshi guzuye, ukigumya kuri ico giturire, nagira ndakubwire ko uzokwambikwa ico gitsibo. Kandi rega abarundi nibo bavuze ngo sonza wigumye. Nawe wowe ushonje bakakuzanira igiturire, ni wigumye, ni kiguzi. Kwigumya ni kiguzi. Ni wigumya imbere y'ubusuma, ni wibe ibintu biraho bakujeje. Uko hariho abantu babona ibintu vyandagaye babajeje akabitana ngo nta ngorane. Imisi y'igisuma ni 40 niko abarundi bavuze, hanyuma biratinda bikaja ahabona. Ni mwigumye ku busambanyi kugira muzorangize neza, twese tuzorangize neza. Uri ico kiguzi cyo kwigumya. Wigumye kukubesha, wigumye ku bintu byose, wigumye naho byo babigusaba kwica, wigumye, ureke kwica, ureke kurenganya, ubireke. Nagira ndakubwire ngo uzokwambikwa igitsibo. Icyo gitsibo rero kizohabwa aba bantu bagwanye intambara nziza. Haleluya! Pawulo yaritanze by'ukuri atiziganya, ashiramo umwete wose kugira ngo ashobore kuzoshika hahandi azohembegwa igikorwa cy'umuhamagaro wiwe, igikorwa Imana yari yaramuhaye. Yaritanze agira n'umwete mwinshi. Usomye mu Bifilipi 3:14 niho yavuze ngo ndakovya gushikaho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Ndakovya, ndafise umwete, ndabandanya gushika nshitse ku mpera y'umuhamagaro wanje. Kandi yavuze ngo ndakovya gushikaho dutanguranirwa. Mu yandi majambo ni ugusiganwa, ni ugutanguranwa. Kuja mu ijuru si ivyo gutora gucyo mwibarabara. Oya, turasiganwa, hari nambara tugwana, hari biguzi turiha byo kwigumya ku bintu bitandukanye. Ukiha discipline wewe nyene ubwawe, hamwe atawurinda kukubwira ngo iki kireke uyu mubiri wawe wewe nyene ubwawe. Ivyo ni biguzi dutegerezwa kuriha kugira ngo tuzorangize neza, hamwe tuvuga ngo nagwanye intambara nziza. Nuko rero ndasozereye, ubuzima n'urugendo ariko rurimwe intambara nyinshi cyane. Ndasavye nugwana intambara wewe wikwegeye wewe nyene ubwawe, kubwo kwitwara nabi muri runo rugendo, kubwo kwifata nabi muri runo rugendo, kubwo gukora ibyaha muri runo rugendo. Oya, izo ni ntambara uzoba wikwegeye kandi zizokumerera nabi, mbere zizoguhezayo. Izo ni ntambara uzoba wikwegeye, ariko gwana intambara nziza uzosozere amahoro. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane.
munkundiye dusenga Imana kugira ngo ntiturambirwa no kuyisaba kugira izo dushoboze kurangiza neza. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo urampa iherezo ryiza, urampa kurangiza neza. Na nkuru nziza yahora akunda kukaririmba, arakaririmba n'uwamwumvise ubwa nyuma, abamwumvise ubwa nyuma ari ahantu agomba senge yarakaririmbye, aravuga ngo urampa iherezo ryiza, urampa Mana kurangiza neza. Iryo ni sengesho dukwiye kwama tugira twese, ariko ntiribi isengesho tugira ariko tubishira no mu bikorwa. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane kuko uri Imana yacu kandi ari udushoboza muri byose. Turi mu rugendo rw'ubuzima, turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru, kandi nta wifuza kuja hari ikuzimu kwa Satani. Twese umuntu wese unamubajije yo kubwira ko ari mu rugendo rwo kuja mu ijuru, ariko runo rugendo ni intambara zidasanzwe. Kugira tuzoshikeyo ni intambara kandi hari ikiguzi turiha kugira ngo dushobore kugwana tunesha. Nuko rero ndisengera n'umuntu wese ari hano ariko aranyumva kugira ngo Mwami uzomuhe kugwana nesha. Mana, kugira ngo tugwane tunesha, icyo dusabwa nuko twoheba ibyaha tugatandukana mbere n'ikibi cyose, hanyuma izi ntambara z'ubuzima, intambara z'igikorwa cy'Imana, intambara zo kuja mu ijuru tukazigwana turi mukuri, tugwanira ukuri. Ni uzobana natwe ukatwunganira nkuko wunganiye Timoteyo, ni uzoba nkuko wunganiye Pawulo ari hari i Roma. Ni uzobana natwe ukatugirira neza, ukatuvugira, ukadushingira intahe, mbere no mu gusozera tugasozera neza, hamwe tubona neza iyo turiko turaja, hamwe tubona ibyiza twabikiwe hariya mu ijuru, tukavuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, igisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka. Icyo abayikunda, abakunze kuzoseruka kwiwe kose nabo bazohabwa. Rero uratugirira neza twese, utugirire neza y'amajambo, nituyumve gusa ariko dushobozwe kubishira mu ngiro. Uzoba ukoze cyane, mu izina rya Yesu Kristo niho ndabisenze, amen.